Ishirahamwe World Vision ryaratanguje ku mugaragaro kuri wa kabiri igenekerezo rya 2029 na mukiza 2025 muri komine ya Itaba y'intara ya Gitega. Iseza ry'umugambi Enough biramaze ujanye no kugwanya inzara n'ingwara zituruka ku gufungura nabi. Ico gikorwa cyatewe iteka na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona, waserukiye ishirahamwe PAM, abajeje uburimyi, amagara y'abantu, abajeje intwaro mu ntara hamwe n'ayandi mashirahamwe afasha mu iterambere. Simon Nyabwengi arongoye World Vision mu Burundi yameheje ko kugira ngo abana baronke ifungurwa nziza zikwiye, wari wese abwirizwa kugira icyo akoze, cyane biciye mu byo twirimira, ko bituma abo bana bamererwa neza bagatera imbere. Yahamagariye abavyeyi kudahereza umwimbu mu isoko kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungurira abana babo bikwije ingaburo. Simon Nyabwengi yateye akamo kandi abajeje intwaro n'imigambi ku nzego zose uhereye hasi gushika hejuru gushira inguvu nyinshi mu gutegekanya uburyo buzoza burasahiriza umwimbu no gufungura neza mu miryango. Ikindi yateye akamo abarongoye amadini n'amashengero guhimiriza abayoboke babo kugira ngo urwo rugamba rushike kuri benshi. Abajeje uburimyi nabo akaba yabahamagariye guhimiriza abantu kurima imbuto zose na cyane ivyamwa n'imboga. Kubera ikari ku nzira yaserukiye ishirahamwe PAM yamenyesheje ko mu makomine 11 agize intara ya Gitega uwo mugambi wo gufungurira abana uri mu makomine 8 ukabukorera ku mashuri 207 ndetse ukabugaburira abana baba 168. Ishirahamwe World Vision rero ngo ryaje gufasha gushikana ibifungurwa ku mashuri yose agaburirwa. Nibigira Kim Evan, umwana yaserukiye abandi muri ivyo birori, yarashimye ico gikorwa catangujwe n'iryo shirahamwe World Vision, avuga ko hari abana atari bake bata amashure kubera ko babahendesha bashonje. Ngo hari kandi n'abandi batagira amagara meza canke ngo bakure neza kubwo kubura imfungurwa zikwiye kandi zikwije. Kubwiwe rero inzara no gufungura nabi biragira ingaruka mbi ku bana. Izo ngaruka rero harimwo kutamenya mu mashure, kudakura neza, ingwara zituma abana basubira inyuma, gusama inda z'ishushu n'ibindi. Amabi, inzara no gufungura nabi bikwekeramo abana nawe yavuga ngo ayashobore mu mwanya muto. Ni nacyo gituma no kuyagabanya atari igikorwa cy'umuntu canke cy'umusore. Umwe wese nakore icyo ashoboye kugira dusezere inzara no gufungura nabi. Kw'izina ry'ibibondo naserukiye ngaha, nashatse gushimira bimwe biboneka ishirahamwe World Vision ryiyumviriye ndetse rikaba rinatanguje isekeza ryo kurwanya inzara no gufungura nabi mu Burundi. Mugabo rero nashaka gusaba World Vision kuri ino sekeza itoba nk'ayandi twabonye atangura akaba aheze canke akahereza mu majambo gusa. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona nawe yamenyesheje ko gutera imbere bigaragarira mu iterambere ry'imiryango, kuko ubu umuntu wese azi yaja kubw'imbona kazoza y'igihugu. Imbona kazoza rero ngo tuzoyishikako ari uko dufise ibifungwa bikwiye kandi hari n'umusesekara abantu bashobora gusagurira amasoko n'amahinguriro bigashorwa hanze. Ikindi rero imbona kazoza itwerekezaho ngo nukuba ahantu heza, gufungura neza, kugira amazi meza n'ibindi bijanye kugira ngo abantu bagire amagara meza. Venamani Rambona yarashimiye ishirahamwe World Vision kuko hari akarusho kigaragaza mu vyo bakora mu bisata bimwe. Yasavye abenegihugu kugwiza imfungurwa z'ingaburo zose hatibagiwe ubworozi bw'ibitungwa bito. Aho muca mwumva rero yuko ariyo ibisata bikomeye kandi twese tubona leta yashize imbere. Igisata ca mbere, igisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi bitanga umwimbu kugira ngo turonke ibifungurwa bikwiye, kandi muri ya mice yose igize ibifungurwa dukenera kugira ngo turonke za ngaburo ntanganguvu, ndemamubiri na sanganyangaburo. Yahamagariye kandi abavyeyi gutsimbataza indero y'ugwaruka no kuvyara aho bashobora kurera ndetse n'igihugu gishoboye. Mu gihe atacokorwa kugira ngo havuke abana bake, imiryango ishoboye n'igihugu gishoboye,
yabona kazoza yotinda ikatunanira. Ninacho gituma niki tubwirizwa kucitwararika kandi tukacigishanya, kandi abatari bakeka nukuri tutavyumva mugabo kubishira mu ngiro niho gisigara ikibazo. Hageze rero yuko dufata ingingo zose zishoboka kugira ngo tubishire mu ngiro. Buramatari Venamani Irambona yayibukije abene yuko kwitegurira amatora neza no gutora atabishobisho no kutadeha kubikorwa. Amatora rero ngo ni kirumara ku gihugu kuko bituma haboneka indongozi zibushitse zishobora kumurikira abandi zikaberekeza ku iterambere rirama, kuko n'abafasha ngo baraheza bakaronka aho bahera. Tuzotore abazogirira ikimazi aho duherereye, ikomine yacu, izone yacu, umutumba wacu, ingo zacu. Bamwe bashobora kutwigisha bakatwegera bakatwigisha batwerekeza ku iterambere, baduhanurira gukora kugira ngo dutere imbere. Urumva rero yuko byose byuzuzanya, tutaronse indongozi ya terambere nirikunda, n'aba bafasha ntiboshobora kuronka aho bahera hatariho indongozi zishobora kutumurikira ibintu bikagenda neza. Kabaye kandi n'akaryo keza ho gutanguza gufata mu mugongo imirima yo ku mashure, cane cane mu gutera imboga, bongera barasangira n'ibifungurwa n'abanyeshure. Mwomeye ko imiliyoni 4 z'amadolari y'abanyamerika ariyo yateguwe kugira ngo iryo sekeza rizoshoboke.